incanco ziri ubwoko bubiri niko novuga hari urucanco rukubuza kwandura n'urucanco rukubuza iyo wagwaye kuremba kandi naho nyene rurafise umwanya uraba kugira ngo uvuge uti mu by'ukuri uru rucanco ku ngaruka mbi rushobora gutera ururonse ninke zishoboka ku buryo tuvuga tuti wakire mugubu uko iminsi igenda muramaze kubona yuko muri zya ncanco zose zabonetse bagenda bavuga ati uruheba kubera turavye ingaruka mbi ubwo bashinwa tubona yuko ari sawa Pfizer tubona yuko ari sawa ndazi ko mu minsi iza hazogira iki rero cyangwa mu mpuzamakungu wemetse rivuga riti kuri bose turavye muri izi ncanco bagiye baratora izi zibiri zirashobora kuja muri programme de vaccination mu rutonde rw'incanco ziyo dusanzwe dutanga numva yuko biriko biraza ubu rero ngaha kuri coronavirus abashakashatsi barakoze incanco ko hari ikiza baravuga bati mugabo umwanya wo kurindira kuraba ingaruka mbi turakwira ngako abantu bariko barapfa ibihugu birashobora kurukoresha icyo bita autorisation d'urgence twaragize umugambi twanditse w'igihugu twashikiriza ikigaga mpuzamakungu banki mondiale baratwemereye incanco imiliyoni 2,400,000 abashinwa baratwemereye incanco 500,000 nizashika ico nobwira bene igihugu nuko ruragukingira mugabo rukingira wikingiye nico gituma abantu bomenya bati ni kigwanisho kimwe mu bindi bigwanisho cyo kugwanya coronavirus no kuyikingira niko no bivuga je urukshanjo ruza gufashiriza aho zijya nyifato nziza ziri mugabo baje bagacandaga abantu kavuga ubu rero girenje mu kabare byose niva yangemwo nsubire hahandi coronavirus urayandura